ni intwari ikomeye iyo umuntu ashima vyirukana amaganya no kwivovota. Muri Yobu igice cya mbere turasoma 2:1. Mwara hasomye ariko reka twasubiremo. Murazi ibyabaye kuri Yobu sindabisubiramo. Maze Yobu amaze kumubwira ko abantu bose bapfuye, ingamiya ziwe zapfuye, intama zapfuye, abakozi we bapfuye, yaciye yikubita hasi arasenga. Yarazi neza yuko ibimubaye ko adasenze atoronka ubundi bufasha, ariko kuko yari ikomeje mu gushimira Imana, Yobu yavuze ngo 2:1 ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye kandi Uhoraho niwe yagaburuje, izina ry'Uhoraho nirishemagize Imana habwe icyubahiro. Namwe nimumbu kwizera ko uyu mutama Yobu ibyo byose natwebwe abantu bama bapfa bakabura abantu, na abantu bo kwisi baraburira abantu bose icyarimwe. Hari gihe ubura batanu canke babiri canke umwe, ariko ntiwabuze abana bawe bose ngo ubure n'ingamiya zawe n'intama zawe n'inka zawe n'abungere bagapfira rimwe, bose baza kumutera ayo makuru ngo maze yikubita hasi arasenga. Yarazi ku imbaraga zo kurenganisha ikigeragezo ziba mu masengesho, ngo afukama hasi arasenga, ngo amaze gusenga aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzosubira ataco nambaye. Uhoraho niwe yari yabimpaye, none Uhoraho aratwaye. Acavuga ijambo rikomeye ryanezereze ngo izina ry'Uhoraho nirigire gute, nirishemagizwe. Avuga ati Uhoraho nashimwe kuko abonye ko abitwaye, n'umunda niwe yari yabimpaye, atwaye ivyiwe, izina ryo nirigire gute, nirishemagizwe. Murumva rero yuko iyo umuntu yamaze kugera ibanga ry'amashimwe ni intwari ikomeye itsinda amagana no kwivovota. Yabundi acavuga ati Imana ibinkoreye nibiki, abana banje kabicira rimwe bari gutanga gusaragurika kuvuga ngo none wabampereye iki. Iyo umenya ko uzoba mukabatwara gufuma bagumya amajambo menshi wari gutuka uwo munsi, ariko Yobu yaravuze ati izina ry'Imana rishemagizwe. Uhoraho ntiyihenda, Uhoraho akora ibibereye. Nawe kumbure hari byishobora kubikura camwe bikubabaza, bibaza umutima, biruhisha, bitumurira, uganya, uhumura. Uhoraho byose arabibona, ngo ibitubako byose Imana ibibizi. Abaroma 8:8 havuga ngo byose bifataniza hamwe kutuzanira ibyiza abahamagaye nkuko yabigambiriye. Ntugire ubwoba, ibikubako byose Imana irabibona kandi izobikoramo umugambi mwiza. Turabirabira no ngaha kwa Yobu ko yabikuyemo umugambi mwiza.